CNDD-FDD Ramba, CNDD-FDD Ganza, Imbonerakure Shirira, Abagumyabanga Komera, Abakenyerarugamba Kenyera Zigume. Nyir'icyubahiro Mana mushobora byose, turi kumwe ngaha muri sengero ry'abagumyabanga n'inshuti z'umugambwe CNDD-FDD. Nagomba bwa mbere saba ari ngaha bose mumfashe dukomera amashyi mu guha indamutso nyir'icyubahiro imboneza yacu mu mugambwe CNDD-FDD akaba n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nyir'icyubahiro mboneza yacu mu mugambwe CNDD-FDD turabahaye ikaze nga muri iki kibanza cyacu. Turahaye kandi ikaze mwebwe bubahwa muri mu nama nkuru y'inararibonye, nabo nyene ngasaba yuko tubakomera amashyi. Turahaye ikaze kandi mwebwe bubahwa muri mu buserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD dufashanya kurongora abagumyabanga muri uwo mugambwe. Nagomba namwe sabe babakomera amashyi. Turaramukije cyane nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka akaba nawe nyine ari intwari ku rugamba, nagira nsabe nawe nyine mumukomera amashyi. Turahaye kandi ikaze wewe mwubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu cacu waje kwifatanya natwe, nawewe nibagukomera amashyi. Turaramukije cyane mwebwe bubahwa muri mu biro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, tubakomera amashyi kandi. Turahaye ikaze umwubahwa muhuza w'abarundi yaje kwifatanya natwe muri runo rubanza, tumukomera amashyi. Tukomera amashyi cyane abubahwa b'abashingamateka n'abakenguzamateka baje kwifatanya natwe muri uru rubanza. Turahaye kandi ikaze dukomera amashyi cyane abashikiranganje bagize leta y'u Burundi twifatanije muri uru rubanza. Turahaye ikaze kandi mwebwe bubahwa bayobozi bishikira mu biro bya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, muri kumwe n'intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi mwaje kwifatanya natwe muri uru rubanza, tubakomera amashyi. Ndasabye yuko twokomera amashyi duha indamutso y'ugweze abubahwa baje baserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi bifatanije natwe muri uru rubanza, tubakomera amashyi. Turaramukije cyane abubahwa baje kwifatanya natwe baserukira imigambwe inyuranye yemewe n'amategeko ngaha mu Burundi, mubakomera amashyi. Turahaye kandi kaze abaje kwifatanya natwe baserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki, nasabye nabo nyene mubakomera amashyi. Turi kumwe kandi n'abakozi b'Imana baje kwifatanya natwe, nabo ni mubakomera amashyi. Nagira rero mumfashe kandi dukomera amashyi menshi cyane intwari ku rugamba, kuko uyu munsi ni uw'iwabo. Turaramukije kandi n'abandi batumire bahire tutabonye bari ngaha, twongera nabo tubifuriza ikaze muri umunezero turimo ngaha, nabo tubakomera amashyi.
bagumyabanga mwese bakenyera rugamba mbonera kure biswi vy'inkona mwese ndabaramukije mu izina ry'Imana nongera ndabipfuriza kuroranirwa muri aka kanya kose turi kumwe ngaha muri umunezero namwebwe mwese nagira nsabe mwihamashi. Bubahwa mwese rero muri ngaha mwese umwe wese mu cibaro ciwe yiyumve yuko uyu munsi ari uwiwe, uyu munsi dukoraniye ngaha, uyu munsi Imana yaduhaye kugira ngo tuwigine na cane cane turi muri iyi ntara nziza ya Bujumbura. None rero nagomba nsabe twese uko turi ngaha dukomera amashi menshi cyane Imana mushobora vyose kuko niyo yaturindiye Uburundi. Iyo Mana nyene niyo gukengurukira kuko yarabungabunze Uburundi irabuzigama. None nimurabe ingene no munsi duhimbawe cyane turi mu mahoro n'umunezero muri iki gihugu cyacu. None rero kwizina ry'abagumyabanga bose bahurikiye mu mugambwe CNDD-FDD ndi niteka ntangere cyo kubaha ikaze muri iki kibanza kugira ngo dusubire tunezerwe twigina aya mahoro twarondeye, amahoro Imana yaduhaye. Iri genekerezo rya 16 Munyonyo ni igenekerezo ntibagirwa mu buzima bw'igihugu cyacu. Ni munsi abarundi bibuka aho twiruhutsa twese. No munsi Uburundi bwatangura kunaguka, abarundi bari bamaze imyaka bacanamwo barasubiye kurabana ryiza, abarara ntibuca bagira umwizero wakazoza, bava mu myonga no mu mashamba basubira mu zabo, mbere baje inama yo kwibakira igihugu cyabo mu mahoro no kuronderera hamwe iterambere rirama. Nico gituma uyu munsi atari uw'abagumyabanga gusa, ari umunsi w'abarundi bose bakunda igihugu cyacu kuko ni umunsi w'amahoro kuri bose. Bene icubahiro mwese, uyu munsi ni uwo kwibuka koko. Turibuka amakuba twese atawuvuyemo twaciyemwo, twongera duhimbaza ibitangaza, twongera duhimbaza abitanze kugira ngo tuve muri ayo magume. Uyu munsi rero nutubera akaryo mbere ko kwinegura no gusuzuma ingendo n'ingiro zacu kugira ngo abarundi tuvavanure n'agatima k'amacakubiri no guhahamira ubutegetsi biciye ku nguvu, tubonereho no kubandanya twigishanya kugira umutima wo kubaka igihugu cyacu kugira ngo twibere mu bumwe n'amahoro byaranze abasokuru bacu kuva kera na rindi. Muri urwo rugamba benshi barahasize ubuzima, abandi bahakura ubumuga, ubupfuvyi, ubupfakazi ndetse n'intano. Uno munsi rero twaje kwibuka izo ntwari zemeye kwitangira abandi kugira ngo duhabuze demokrasi n'amahoro mu gihugu cyacu. Ubwo rugamba abagwitangiye ni benshi, nico gituma nagomba ndabinginge mwebwe bene icubahiro tubanze duhaguruke twibuke izo ntwari twongere tuzisabire ku Mana. Murakoze cyane. Nyari cubahiro mboneza yacu mu mugambwe CNDD-FDD ukaba n'umukuru w'igihugu cyacu, bagumyabanga mwese inshuti z'umugambwe CNDD-FDD batumire bahire. Kuri uyu munsi mwiza tubanze tuzirikane iyo tuva, turabe aho tugeze, twongere twerekeze amaso iyo tuja.
mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi Imana yakigeneye abarundi kuva isi kiremwa. Imana yari yarateguye ko abarundi bazokibamwo mu mwidegemvyo no mu mpore, ariko bakavantara baraje barakituganzamwo, baraducura bufuni na buhoro, turababaja mu gihugu Imana yari yaturemeye, batako baratujyanisha gushika naho twibagira ko turabarundi, natwe dutangura kucirukana namwo nk'uko wamengo mu Barundi harimwo abanyamahanga. Murumva ko tutabaye abaja bakavantara gusa, ahubwo twabaye abaja b'Abarundi bakorera ku karangamutima k'abanyamahanga, arico gituma twemera ko Abarundi twese twari twaragorewe mu gihugu cyacu c'amavukiro, kugira ngo dushike kuri iyi ntambwe turiko uno munsi. Twese twari twaravunitse, ariko nk'uko Imana yari yarakituraganiye kuva kuri ba sokuru ko kizodutunga kigatungira abacu abuzukuru n'abuzukuruza, ntiyigeze idukura kw'amaboko. Yaragenye muri twebwe Abarundi umugwi w'abahizi uza gukura Abarundi mu buja. Urwo rugamba rwatanguriye kuri Rwagasore na bagenzi be, rubandanya na Ndadaye nabo bagendana, tugeze muri Karasurinda naho ruca rubandaniriza mu runani rwa CNDD-FDD turongowe n'imboneza yacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Uno munsi rero Abarundi turiruhutsa kuko turiko turamura ivyamwa vy'urwo rugamba, nuko gusa hakiriho abigenza nk'abumenga nticabavunye. Nyakubahwa nyene icubahiro mboneza yacu, mwa nyakubahwa bagumye banga mwese inshuti z'umugambwe CNDD-FDD, batumire bahire. Aha tugeze siho twarejo. Muribuka ingendo twagenze dutwara umuco umenyesha ugukira ku Burundi, tutaranamenya ko Imana ariyo yari iturongoye. Twazungurutse Burundi bwose n'amaguru, ariko ibirenge vyacu ntivyavyimbye kandi ntitwacitse inkokora. Twarara mu bisaka n'amashamba bibamwe ibikoko, imvura ikaduhitirako, ariko nta n'inzoka yaturiye. Twararaye mu mashamba atamera ivyo kurya, inzara ntiyatwica, ahubwo tuharonkera imfungurwa abenshi tutari tuzi, arizo ubwiza bw'ishamba, inderama, ibitutu vy'imigano n'ibindi. Twarara mu gahinga kanyaganande, turagwara tutagira umuti n'umuganga, ariko ibiza vy'indwara ntivyaduhoneje. Twaranyoye amazi atanyobwa, ariko ntiyatubera umururazi. Amacinya na korera ntaco vyatugize. Twarahanganye n'ibihangange biri mu bitigiri vyinshi bifise ibigwanisho rutura, vyari kuduhonereza ku bugi, ariko twaraharokotse. Ivyo vyose twabiciyemwo Imana ibizi, kumwe yabigirira Abanyisirayeli. Muharure neza kuva umunsi Abarundi bahabuza intahe yo kwikukira, Abarundi twafashe urugendo rw'imyaka 40 kuva mu 1962 gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano vy'agateganyo seserofe mu 2002. Muharuye neza muza gusanga hari haheze imyaka 40. Abanyisirayeli nabo kuva bajabutse ikiyaga gitukura bagenze imyaka 40 kugira bashike ku ruzi Yorodani. Muca mwumva ko Burundi budafise aho butaniye n'Abanyisirayeli. Kuva abakoroni bifatiye Uburundi, bifatiye igihugu cyacu cy'u Burundi mu 1993 gushika dushike ku masezerano yo guhagarika ingwano Burundu itariki 16 Munyonyi 2003, ariyo yatumye dutangura kunagura igihugu cyacu, hari haheze imyaka 100. Bisigura ko Abarundi twamaze imyaka 100 mu buja bw'abakavantara, kuko umugera bateye wagumye ushinze imizi mu gihugu cyacu. Mbere n'ubu umugera bateye hariho Abarundi bakiwugwaye,
bakorera ku mohe y'abo bakoroni. None rero muri iki gihe umwe wese niyibaze, kubera iki amasezerano yarusha yashizwe ko umukono n'abanyepolitike benshi kandi agahagarikirwa n'amakungu ariko intambara ntihagarare? Kubera iki amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yatowe n'abarundi sinzi ariko injyane ntizihagarare hagati ya bose rimwe mu Burundi? Kubera iki twarose intahe yo kwikukira abarundi ntituronke iteka ngo dutunganirwe? Ico twovuga ngaha, Imana yari ibizi kandi yari izi indinganizo y'urugendo turimwo rwo kunagura igihugu cacu. Imana yarindiriye umwaka w'2002 kugira ngo turumye imyaka 40 hanyuma turonke amahoro mu butame bwacu. Erega nimwibuke abanyisirayeli bavuye mu vyara by'abanyamahanga mu Misiri ntibaciye baronka amahoro, bagenze imyaka 40 kugira ngo binjire mu gihugu c'isezerano. None natwe tuvuye mu vyara by'abakoroni twamaze imyaka 40 kugira ngo tubone Uburundi bw'ubumwe n'amahoro. Dusomye mu ijambo ry'Imana mu gitabo c'amategeko gusubira mu vyagezwe 8 umurongo wa 2, umukama Imana yabwiye abanyisirayeli ati, uzokwibuka inzira yose umukama Imana yawe yagucishijemwo mu bugaragwa iyo myaka 40 kugira ngo igucishe bugufi, ikugeze imenye ikiri mu mutima wawe, kuzozigama amategeko yiwe canke ko utazoyazigama. Yaragucishije bugufi, igutera inzara, hanyuma ikugaburira mana utari bwabone kandi n'abasokuru bawe batari bwabone, kugira ngo ikwereke ko umuntu atabeshwaho n'indya gusa ariko abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'umukama. Impuzu yawe ntiyigeze igushirirako, ibikirenge cawe nticigeze kivyimba muri iyo myaka 40. Novuga nti naho wari mu kerarugendo. None ntimwumva ko n'abarundi twabaye uko nyene? Twaragenze ibirenge byacu ntivyavyimba, ndetse tuhabonera n'ivyo kurya tutari bwabone, hanyuma turarokoka. Twibukanye rero aho twaciye kugira dushike kuri iyi ntambwe. Nimwibuke isinzi ry'abarundi ryari nyuma y'umuganwa Rudoviko Rwagasore yarondera igihugu c'iteka n'itekane ku barundi bose, ariko yahemukiwe n'abarundi nyene ndetse n'abo mu nda y'umwami yamukamwo. Nimwibuke isegenya ryari nyuma ya Ndadaye Melchior, hajya twariko turatata Burundi bushasha nk'uko nawe nyene yavyivugira, twariko turatata kwinjirikana hano. Abarundi benshi babonye ingufu z'ubutegetsi bwari buhari barasha coba, ariko Ndadaye akabaremesha avuga ati, ntawonesha isinzi ry'abarundi bishakira amahoro. Wamenga ni Yosuwa na Karebu bariko bararemesha abanyisirayeli kugira ngo ntibatinye ngo nuko babonye ibigatanya muri Kanahani. Ariko nticabujije ko bacika inkokora, mbere bakanagumuka na Musa ngo bitorere ubasubiza mu gihugu ca Misiri. Ni murabe mu guharura ikigabane ca 14 kuva ku murongo wa 2 gushika ku wa 4. Natwe benshi mu bari bakurikiye Ndadaye baraciye ivutu nk'uko bisanzwe, kuko bavuga ngo bakubise umwungeri intama zirasanzara. Ariko umutima w'Imana waracaguyemwo muri rya sinzi ryari nyuma ya Ndadaye abemera guhangana n'ibihangange. No muri abo nyene bamaze gushika ku rugamba ntivyoroshe, kuko bamwe bose baza baratabakomoka. Ivyo tubizirikane kandi tubitegere. N'abanyisirayeli vyarabashikiye baragarariza kubera ubwoba, mbere bashaka kwitorera muri bo ababasubiza mu minwe ya Farawo. None tweho suko vyagenze. Bamwe mu nzira guhemuka ntibahisemwo kwitorera ababasubiza mu minwe ya Buyoya, bagatako bakamufasha no kugwanya babene gihugu bari batoye Ndadaye. Natwebwe nyende turi ku rugamba abishikanye mu maboko ya Buyoya igihe gwari rukavye banganiki. Aha rero niho duca rutangura kwiyumvira
tukabona yuko inzira Imana yari yaciye itashobora gusubira inyuma. Harya rero Imana ntiyibagira uwayo. Naho byari uko, Imana yaratujabukije Yorodani mu 2015 ivyashikiye Musa igihe Korahi na Abiramu bapanga gutembagaza ubutegetsi bwa Musa na Aroni. Muravye mu gitabo cyo guharura ikigabane cya 16 nivyo vyashikiye imboneza yacu igihe niyo mbare na Siriro bapanga gusenyura ubutegetsi. Ariko rero niho nyene Imana umukama wacu yigaragaza idukorera ibitangaza kugira ngo ibihugu byose byo ku isi bimenye ko ikiganza cy'Imana gikomeye, kandi kugira ngo mwese mwubahe umukama Imana yanyu iminsi yose nk'uko vyanditse mu majambo y'Imana. Muri cya gihe c'2015 muri kiya gihe c'2015 abeshi mu bari mu rugamba rwo gusubiza itoti igihugu cyacu ntibari barabonye amagorwa twabonye. Vyari ngombwa ko babona agatimatare kabari baranyoshe Uburundi kugira ngo nabo batangarire ubushobozi bw'Imana, ndetse n'abatari bwategere ububisha bw'ako kagwi kwari kugira ngo babitahure hanyuma bakire akabi, hanyuma bava inyuma y'ako kagwi kaboheye amaboko Abarundi mugongo. Nkako benshi muri bo ntibari bazi n'isezerano intwari za kera zari zaragiriye Imana igihe zari ku rugamba. Bisubiye n'abana b'ubu ntibari bwamenye iyo twavuye n'inzira twaciyemwo kugira ntibaze banjanjwe ngo barekure iciza bafashe. Ni muri iyo ntumbero Imana yabiretse ngo bibe kugira ngo integuro yayo ije mu ngiro, ndetse n'ivyimviro vya beshi vyigaragaze. Abarundi ntibari bwabone ko ubumwe bwabo bwatsimbataye, ko atawuzosubira kubacamwo imice, ndetse n'amakungu ntiyari bwamenye ko Abarundi bisubije iteka, ko igihugu cyacu cisubije umutamana, ubu gifise iteka imbere y'amakungu. Mbere ntitwari bwamenye ko n'intwaro ya demokarasi yashinze imizi, ko atabagishobora kwigarurira ubutegetsi kugikenye ko, kandi ko Abarundi batakijuragirika. Tubivuge tubisubire kandi tuvyamize ku muzirikanyi. Imana niyo yashatse ko abagumyabanga baca muri burya bugaragwa amahanga, kandi buteye ubwoba nk'uko yabigiriye Abanyisirayeli. Byose vyabaye kugira ngo iducishe bugufi iyo nyene itugeze kugira ngo izotugirire ivyiza muri kazoza. None ga yemwe, mwari bwabone imbere yaho indongozi zifashe isuka zikarima kumwe n'abandi barimyi? Mwari bwabone indongozi z'igihugu zikanyaga uburongo cyo kimwe n'abaherezi babubatsi? Ni muri iyo ntumbero rero imboneza yacu nyiricubahiro Petero Nkurunziza imboneza yacu atugiye imbere, abagumyabanga twaciye tunagura isezerano abadutanguriye bari bararaganiye Imana. Twese hamwe abagumyabanga twashinze ingingo tuti tuzokorera Imana umukama wacu, kandi tuzokumviriza ijwi ryiwe. Aho hari Gitega ku musozi wa Magarama, igenekerezo rya 18 Myandagaro 2017. Uwo munsi nyene imboneza yacu kandi kw'izina ry'abagumyabanga yagiriye isezerano igihugu mu ntara ya Gitega, kumwe Yosuwa yabigirira Isikemu. Hanyuma ashinga ibuye rinini kuri uwo mutumba kugira ngo riba riryo rizotwagiriza, kugira ngo ntitubeshe Imana yacu. Kuva uwo munsi Uburundi bwaciye butera iyindi ntambwe, buhindura amateka. Turitorera ibwirizwa shingiro ritunganya intwaro y'igihugu n'ingene igihugu kizorongorwa muri kazoza ku neza ya bose. Igihugu caciye gitangura kuronka akavura n'akazuba vyiza, bituma turima turimbura. Imana y'u Burundi niyubahwe. CNDD-FDD ramba!
CNDD-FDD ganza, abagumyabanga komera. Twarajabutse rero uno munsi igerekerezo rya 16 Munyonyo ni nkuko turiko twigina Pasika yacu twebwe abarundi. Twarajabutse ikiyaga gitukura mu 2003, tujabuka Yorodani mu 2015. Uno munsi turiko twitegurira kwinjira mu mateka mashasha, ariko tugume twibukanya. Tumaze kuronka amasezerano yo guhagarika ingwano burundu, twagiye inama yo kwinjira mu butegetsi. Tuvyumve neza, ntitwafata igihugu kuko Imana yakitugabiye iki kirema. Imforo yacu kwari ukugihindura kugira ngo kibere kirumara abakibamwo bose. Mu gutaha igihugu rero, Imana yari yatwongoreye iciye ku mboneza yacu, itwereka imitego tuzohura, ariko tukemera ko atacu izotugira kubera Imana twayihaye ikibanza ca mbere. Iryo jambo ryatwibutsa rimwe Imana yakebuza abanyisirayeli dusanga mu gitabo c'amategeko ikigabane 8 kuva ku murongo wa 12 gushika ku wa 14, rivuga riti: niwarya ugahimba ukubaka inzu nziza kandi ukazibamwo, aho ibitungwa binini binini vyawe n'ibitungwa bito bito vyawe bizogwirira, ifeza n'inzahabu bikagwira iwawe, maze ivyo utunze vyose bikagwira, umutima wawe ntuze wishire hejuru ngo wibagire umukama Imana yawe igukuye mu gihugu ca Misiri, mu nzu y'ubuja. Igihugu twatoranye twasanze ataho gitaniye n'igihugu Imana yaraganiye guha abanyisirayeli, nkuko tubisanga kandi mu gitabo c'amategeko ikigabane 8 kuva ku murongo w'indwi gushika ku w'10. Nkuko yabigiriye abanyisirayeli, umukama Imana yacu yatwinjije mu gihugu ciza, igihugu c'imigezi, amasoko n'amariba y'amazi yiburuka mu mibande no mu misozi, igihugu c'ingano, amasaka n'ibigori, imizabibu, imyembe n'imicungwe, igihugu c'amavuta y'amavoka, amata n'ubuki, igihugu dufunguramwo ivyo kurya atawubikugerera, ahatana kimwe tubura ngo dusumire hanze. Igihugu kirimwo amabuye y'ubutare n'imisozi yimbamwo umujumbu. Muravye neza ni Kanahani cyari ico gihugu nyene. Ariko aho tumariye gushika tukogorora tugakira ubuzingo na kwashi, hariho abahimvye ntaco yimena, baribagira ya nama twaja imbere yuko dushikira uburongozi bw'igihugu. Imana aho yoduhanye isanga haracarimwo intungane, hanyuma ihana bahemukiye ijambo twasezeranye. Nimusome no mu vyashikiye Musa bikozwe na Kohani na Abiramu, uguharura 16. Nibijya vyadushikiye mu 2015. Nico gituma ivyashikiye abo bagabo babiri bisa n'ivyashikiye abahemu bo mu 2015. Abahemukiye isezerano n'ubu baracangara. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana Uburundi buratekanye, abene gihugu bararima bakimbura, none ubu Imana idushikanye mu yindi ntambwe, aho buca twitunganiriza amatora tudahamagaye abanyamahanga ngo badufashe. Ubu rero harageze natwe ko tubaza umukama Imana yacu tuti: kwimboneza yacu yahisemwo gufata akaruhuko, ninde muri twebwe abagumyabanga azoduga ubwa mbere kurwanya ubukene kugira ngo igihugu cacu kibe koko igihugu ca Kanahani, no kuvuga igihugu gitemba amata n'ubuki? Turasavye ico kibazo ntikitubera igitsitaza, kuko turazi ko ari umuhizi umwe wo muri twebwe abagumyabanga azoja imbere ashigikiwe n'imboneza yacu yamaho. Ico dukeneye ngaha mu Burundi ni igihugu c'iteka ritekane, igihugu umunyagihugu wese ajya akaryama atunga agatunganirwa mu iteka ryiwe. None rero turindira ico gihe twizigiye kandi duhagaze neza
dushize amanga kanatsinda turabahizi. CNDD-FDD ramba. Nyene icubahiro mboneza yacu mu mugambwe CNDD-FDD, bagumyabanga mwese inshuti z'umugambwe CNDD-FDD batumire bahire. Gushika kuri iryo hangiro naho nyene n'urugamba. N'urugamba ruruhisha, rusaba ubwira n'ubukerebutsi, ubuhizi n'ubutwari. Ariko rero ubwo rugamba rw'iterambere ntirutuma abantu batakaza ubuzima, ntirutuma amaraso aseseka. Nico gituma atawotinya kandi atanumwe mu Barundi yosigara inyuma ku rugamba rwo kurwanya ubukene. Kuwa 16 Munyonyi 2003 wabaye uwitanguriro yo kunagura ubuzima bw'igihugu. Imyaka 16 irarangiye, ubu ni igihe ciza cyo kuzirikana no kwisuzuma turabaho tugeze. Igihugu twatoranye uko twagisanze cyaramaze guhindura ishusho. Abarundi bari bijiriwe none ubu barakeye mu maso kandi barakerebukiye iterambere rusange. Abahora bakebana ubu barakeburana, barabira hamwe kazoza keza k'igihugu cyacu, igihugu kitotahaye kandi cifashe, igihugu c'amahoro n'amahonda. Nyene icubahiro imboneza yamaho mu mugambwe wacu mwiza w'abagumyabanga yarivumereye ati ingufu twakoresheje mu kurwana urugamba rw'amahoro na demokarasi tuzikoreshe mu kubaka igihugu aho twataye umwanya tuharihe kwiruka, kandi ntahengeshanya kubivuga iterambere no gusiganwa. Uru rugamba rw'iterambere n'urwanyu, mu vyumve mu bakarorero mu murikira abandi. Nk'uko kandi imboneza yacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yarivumereye, ingwano yaraheze mugabo urugamba rw'amahoro n'iterambere rurabandanya. Ni naco gituma twahisemwo iki civugo uyu munsi: nabaye umuhizi w'amahoro, nzokwama ndumuhizi mu iterambere. Urugamba rw'umuheto twarukoranye ubutwari, turashikana igihugu aheza. Nta urya inzoka rero ngo ananirwe n'umurizo. Dukomeze urugamba twatanguye mu gushigikira iterambere atawusigana kandi atawusigaye inyuma. Kurya twamize ijisho ku mwasi yaturuka hose, bimera uko nyene no kuri ivyo vyose vyoza bitoba canke bidindiza umurindi w'iterambere turiko. Gutyo niho tuzoba duhesheje iteka intwari n'abahizi bitangiye igihugu. Nakaryo rero ko kwibukanya ubutumwa bwacu twebwe abagumyabanga. Dufise umuhamagaro wo kuzamura Burundi, wo gutunganiriza bose, kuba nta makemwa mu kibano no mu mahanga, kuba kiremesha no guhagararira ukuri. Umugumyabanga ni washira imbere neza y'abenegihugu, akagendera akarangamutima kisunga inkingiremezo, iterambere rikomoka ku benegihugu rikongera rikabagarukako. Ni kuri iyo ntumbero nashaka guherezako, ariko ntibagiye gukeza no gukenguruka. Nyene icubahiro mboneza yacu umugambwe CNDD-FDD, abagumyabanga mwese inshuti z'umugambwe CNDD-FDD batumire bahire. Twagomba gutangura gukeza mwebwe nyene icubahiro ku butwari n'ubwira mwarongoranye urugamba kuva tukiri muri rya shamba gushika uno munsi. Mwaratubereye akarorero n'umubandanya muri umuco n'icitegererezo, muraturemesha, turabipfurije kurambanya n'icubahiro. Turakeje intwari zose ku rugamba ko zashoboye kwigumya, ziratonda urugamba, zirarugwana kubw'umutima wo gukunda Uburundi n'abenegihugu. Nagomba kandi nkeze abagumyabanga bose dufatanije urugendo, barigumije bagumana natwe mu rugamba rwa none, ntibaduta mu nzira nk'abandi bahemu Imana yagiye iragaragaza. Abagumyabanga bose rero turabakengurukiye. Mu byo tugezemo navyo, turashimiye indongozi z'umugambwe zatunganije amatora yo kwerekana abazoserukira abandi mu matora yimirije.
turakeje abagumyabanga bose bitabiriye igikorwa cyatunganijwe ku mitumba yose y'igihugu kuwa gatandatu w'indwi iheze, bagatora atagitsure mu ibanga abizigirwa ku mutumba bazoserukira mu matora atunganijwe mu minsi iri imbere. Turakeje twivuye inyuma abagumyabanga bose bizigiwe, tukanashimishwa ko mu bazi imbere mu ntonde ari abahizi mu iterambere. Turashimiye kandi mwe mwese mwaje kwifatanya natwe muri runo rubanza rwiza rwo guhimbaza amahoro na demokarasi twiginana mu gihugu cyacu. Tukaba rero turangwije dusubira kwipfuriza abahizi bose umunsi mukuru mwiza, twifuza ko umwaka uza uzoba ikimenyetso kitazimangana ku Burundi bwamaze kuba igihugu cy'amata n'ubuki. Imana niyo nkuru izotuja imbere.